Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma w'umwaka wa 2025. Imana yabanye natwe turayishimiye. Haleluya. Turashimira uburinzi, turashimira ubuntu, turayishimiye. Reka dufatikanye nawe muri kino gitondo aho wumvira kino kiganiro ku manywa, ku murango, ku mugoroba. Dushime umwami wacu watubereye umwizigirwa. Yarahize imiryango yacu, turayishimiye cyane. Imana yacu nihabwa icubahiro cyinshi. Haleluya. Yarakoze, turayishimiye cyane. Reka dufatikanye gushimira Imana. Uyu ni umunsi nise umunsi w'amashimwe. Duyibwire ngo Mana, haleluya, turagushimiye kuko ibyo dufise ni wowe wabiduhaye. Haleluya. Turagushimiye ngene udukunda. Turagushima ngene uri umwizigirwa. Turagushima Mana. Haleluya. Reka tuyishimire umukunzi wacu. Reka dusome Zaburi 124 umurongo wa mbere avuga ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu uyu mwaka wose, abe ariko Abisirayeli bavuga none nawe ubivuge. Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu hamwe abantu bari badukuriye hasi. Hari igihe Satani yadukuriye hasi, hari igihe abantu badukuriye hasi, ariko Imana ishimwe ko yari mu ruhande rwacu. Amen. 2025 Mana, ndagushimiye ko baye mu ruhande rwacu. Hariho benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko nimba ugihumeka Uhoraho yarahabaye. Nimba ukigenda Uhoraho yarabaye. Hari inama zo mu byigisho iyo zateguwe na Satani, amaze zihurirana n'ijambo yanditse mu gitabo cya Yesaya rivuga ngo bazogira inama bafate n'ingingo ngo nta nimwe izoshika ngo kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Turashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Inama z'abayitofero zifa ubusa, inama z'abaguhagurukiye zifata ubusa. Mana, turaguhaye icubahiro. 2025 turayirangije, amashimwe na yawe, ni wowe wabikoze, wari mu ruhande rwacu. Amen. Turagushimiye ko wari mu ruhande rwacu Mana. Oh, haleluya. Babara tuyongobeje tukibona hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye gose, isuri berarenze ku bugingo bwacu, amazi asuriranye aba yararenze ku bugingo bwacu. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tubinyama zamenyo yabo, ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'umutezi, umutego uracitse natwe tuvuyemo turarokoka. Haleluya. Amen. Hari imitego umwami yadutsimbishije muri uno mwaka, hari imitego yacitse, hari imitego yavuyeho. Haleluya. Bavandimwe, umutima wanje unezererewe Imana yuko yabikoze, natwe turayishimiye. Amen. Mwami, umva, hari imitego yacitse, twavuyemwo tumeze nk'inyoni ivuye mu mitego w'abatezi. Imitego yaratezwe, natwe tuvamwo turarokoka. Icubahiro reka ibice Imana yacu. Haleluya. Warabyutse birakunda, shima umwami. Warariye birakunda, shima umwami. Hari ababibuze, hari ababironse babura apeti, hari ababironse abaganga barabwiye ngo ntugire gutya. Ukuri ko kose umva shima Imana. Ibyo waronse byose bishimira umwami. Amen. Hariho Zaburi ya 77:11 aravuga ngo nzovuga ibikorwa by'Uhoraho. Haleluya. Vuga, ndakwingize ngo nawe uvuge uyu munsi. Vuga ibikorwa by'Uhoraho, bivuge ishakanwa kawe. Uyimubwire ngo mu kwezi kwa mbere narakubonye, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu. Yibwira umwami, uyishimire. Ufate ishikanwa rye gushima mu kanwa kawe. Mu Heburayo aravuga ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimaze cyo gukenguruka, tubiheshwa n'uyo nico camwa ciminwa ishima izina ryayo. Uyu mwanditsi we yavuze ngo nzovuga ibikorwa by'Uhoraho kuko nzokwibuka ibitangaza zawe bya kera, nzokwiyumvira ibyo wakoze byose, shire umutima kubikomeye wakoze. Haleluya. Hari ibikomeye umwami yadukoreye, shira umutima kubikomeye yagukoreye. Subiza amaso yawe inyuma urabe. Hari umuririmbyi uvuga ngo biriho byinshi, haleluya, byotuma dushima umwami. Nubwo twaba twaranyuze mu bigoye bikomeze meze gute, ariko biracyariho byo gushima umwami. Zatuma dushima umwami. Biracyariho byinshi. Reka dushimire, tuyibwire ngo warakoze Mana. Nzovuga ibikomeye umwami wanje yankoreye, nzokwibuka ibitangaza byawe bya kera, nzokwibuka ko hari abo yakije amakisida bariko twumviriza, hari abo yakuye mu kuzimu, hari abo yakuye hirya no hino. Mwami wacu yarahabaye. Ari ndibivuga ngo yarahabaye wa Mana we, warahabaye. Amashimwe na yawe. Haleluya. Haleluya. Nzogushima mwami we, nzogushima mwami. Nzovuga
ibikomeye umwami waje yakoreye. Reka nsome Zaburi ya 130. 130. Haleluya. 136. Reka nsome mu 200 gusa yayo. Iravuga ngo umurongo wa 4, nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Twarabonye imbabazi z'umwami uyu mwaka, twarabonye imbabazi z'umwami. Haleluya. Imbabazi zawe Mana we, kuko twarakubonye Mana yacu we. Nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Mana wadukoreye bikomeye. Yaradukoreye bikomeye. Mana ishimwe. Haleluya. Umurongo wa 23, yaratwibutse aho twari mu magogo. Hari abo yibutse bari mu magogo, hari abo yibutse bari baratawe, hari abo yibutse ku madosiye kanaka, hari abo yibutse. Waratwibutse aho twari mu magogo, kuko imbabazi zawe zambaho ibihe bidashira. Imbabazi zawe Mana waratwibutse. Umva 24, idukiza abagwanizi bacu. Haleluya. Idukiza abagwanizi bacu, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Hari imbabazi zabonetse. Idukiza abagwanizi bacu, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Igaburira ibisi bibiri byose, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zamaye bidashira. Umva, mureke twishimire imbabazi zayo. 103. Uyu murongo 103. Gasoma 103 murongo wa mbere. Aravuga ngo mutima wanje we, mutima wanje. Ndagudiye ko bwira umutima we, himbaza uhoraho. Namwe bimbamwo byose, mushimbe izina ryiwe ryera. Namwe bimbamwo byose, iringize byose, nimushimbe izina ryiwe ryera. Mutima wanje, himbaza uhoraho. Ntiwibagirwe. Ukora wibagirwa. Ntiwibagirwe ivyo umwami yakugiriye byose. Bene data, mureke ndababwira ikintu cyiza. Gerageza wisubize amaso inyuma, urebe ivyo yakugiriye, ubivuge, uyibubwire, ugende mu cyumba cyawe. Wiyugarane, ugende n'abana bawe, mwicare, muvuge ngo Imana yakoze bino, Imana yakoze bino, Imana yakoze bino. Nimumara mupfukamye, muyizamure amaboko, muyibwire ngo turagushimiye Mana. Mutima wanje we, ntiwibagirwe. Mutima, ntiwibagirwe ivyo yakugiriye byose. Hari umurongo mwiza uvuga hano. Haleluya. Niwe aharira ibigabitanyo byawe byose. Umva, na bya bindi wakoze nizi duharira. Turayishimiye ku imbabazi zayo, izi tubabarira. Haleluya. Atari ko tubitangaza, ikatubabarira kubera imbabazi zayo. Mutima wanje we, ntiwibagirwa ko wabariwe. Haleluya. N'umunyembabazi atebakora akagira ikigongo cyinshi. Hariho imbabazi zayo zagaragaye ku buzima bwacu. Akadukiza indwara zawe zose. Hari indwara yagukijije. Hari indwara yagukijije umwaka. Hari indwara Satani yateze kuri wewe n'abawe n'ibyawe, ariko yafashe ubusa. Agagukiza indwara zawe zose. Agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mahonero. Imana yacu yabwe icubahiro. Agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mahonero. Mana, ndakuzamuriye amaboko, ndagushimiye ko ubugingo bwanje butagiye mahonero umwaka wa 2025. Agacungura ubugingo bwawe ntibuje mahonero. Satani yagushakira mu gitondo n'imugoroba ngo kubwishe mahonero, ariko umwami wanje ahimbazwe cyane ko 2025 ndayirangije ntaragiye mahonero. Agacungura ubugingo bwanje mutibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugira neza, no kugirirwa neza kigitsibo, akatwambika imbabazi. Haleluya. Mwami ndagushimiye ku imbabazi zawe, ndagushimiye Mana. Agahaza ubugingo bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore kubusha bumeze nk'ubugingo kuma. Amen. Yesu abahezagire. Bakundwa muriko muramfurikirana, reka dushimane namwe. Ndabashimiye cyane, mwarabanye naje. Haleluya. Hari abanyandikira, hari abantelefona, hari abona senge, hari abona umuntu wese kuco yakoze, hari abaterere kino gikorwa kugira ngo gigushikire, video igushikire. Hari ibintu byinshi bikogwa, hari abasenze, hari abafashe ama video, hari abansenga, hari abashigikiye. Nawe nimba wifuza gushikira kino gikorwa, Imana iguhezagire cyane, Imana iguhumugisha mwinshi. Hariho abantu benshi bariko baratabagwa kubera kino gikorwa. Imana ibahezagire. Imana yo mwijuru, Imana itazahibagirwa ivyo umuntu yakoze, ibaheza umugisha. Nawe wowe waraparataje rino jambo. Hariho abantu benshi bavandimwe bashira ayo majambo kuri statingo bisanzwe, ugasanga umuntu, hari umuntu washinga intayo muri Zambia, birangora ku mutima. Muri Zambia yaburaniwe, hari undi wa telefone yibwe nta byizigiro na bike yafise. Imana iramutabara kubw'ijambo ry'umunsi. Ndashima Imana kubw'intahe numvirije kubw'ijambo ry'umunsi. Bavandimwe mureke dufatikanye gushima Imana yabikoze. Imana yatugiriye neza, tuyizamuriye amaboko. Imana yacu ni yera, Imana yacu himbazwe cyane, Imana ihezagire cyane, Imana ihumugisha mwinshi.
HTV ni televiziyo nziza n'ubutumwa bwiza bushikira ku bantu benshi. Imana ibahezagire cyane kandi ibaho umugisha. Tuzosubira mu mwaka uza wa 2026 ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Reka dufatikanye namwe kwicubahiro, kwishimira, tuvuga ubukuru bwayo n'imbaraga zayo. Data turagukunda cyane, wabanye natwe umwaka wose, turagushimiye. Umuririmbyi yaravuze ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeza aha n'ubuntu wagiriwe. Ndagukunda Yesu, haleluya, wimidiwe milere. Ndagushimiye Mana, ndagukunda mukunzi wanje, haleluya. Turagushimiye kubw'imbuto y'ijambo yabivuge mwami. Turagushimiye kubw'abavukanye bumvire no jambo. Ubahezagire Mana, ukomeze kubavomera, wavomere umugisha wa Mana we. Ubutame bwabo sobwo busa mu mwami. Ubahezagize umunezero, ubahezagize ubwiza, ubahezagize igikundiro, ubahezagize kugubwa neza Mana. Icobara kikomeze kubicaho. Turagukunda Yesu, turagukunda, haleluya. Amashimwe akomeze yigaragare mwami ku buzima bwacu. Icobara kibicawe mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.